Amakuru yawe umeze gute? Umeze fresh? Umeze neza? Mukunda shima. Mm. Ego. Okay. Shaka roko tuganira, bari bambwiye ati keneye tuganire kubijanye na témoignage inyuma y'igihe mutubwiye ati tubavugire ati hari ikintu kidasanzwe ushaka gusangiza abadukurikira ngaha niyo mpamvu ugenda kurondera amakuru yawe. Namahoro turashima. Ushaka kuduga kwijambo rero. Jewe nashitse ngaha muri Arabie Saoudite mu kwezi kwa kane itariki 29. Yego. Hama rero cenda shikira ku mugozi itariki zitatu ariko onye genda hembekwa itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Ni mu mwaka uheze? Mu mwaka uheze. Okay. Hama ndahaba ngaho onye ndahaba nyene byoroshe ariko ngwaye akantwara kwa muganga kandi akangaburira. Yego. Gusa ikintu twapfuye kimwe ca nyuma cakumbaya mwisho yambwiye ngo jewe ndi majinune ndikebe. Ndavuga ko yaje ndikebe ntibishoboka. Ivyo bisigura iki ku batazi icarabo? Kebe urumva majinune umusazi. Kebe ukomeye mu mutwe. Niho rero je naciye ndakwandikira ndakusaba yuko womumbaza igituma ngitayo mazina. Kweri waramwandikiye kumaze kumwandikira mugabo ntibyoroshe. Yaciye asara ngo uriko wandikira ngaho muri maritaba ngo ndiko muri maritaba ngo wambwira ko jewe nameze neza. Ndavuga ati none ubundi wowe urameze neza wumvira ko ndikebe n'imagine wowe. Basi rero acavuga ngo agarika akazi ndagukatishiriza itike uje mu Burundi. Ndavuga ati jewe nta kibazo. Je nta kibazo rero afatiye kuri za message wamwandikira kuko ntazi icongereza icongereza ntacazi carabu nico gusa yakiriye hafi. Nagize icongereza n'icarabu. Rero ashara gitarasifera ku bagenzi biwe atasifera shamuga n'umuhungu wiwe baramubwira ati none wowe gahanye ubu ni ikintu yavuze ni iki. Cyambere cyo utubwira yuko utaramuhemba ari mu kwezi kugira gatatu. Yego. Iby'amahera navyo yavutse. Oya ntavyo nanditse ko navyo ari wambwiye nanditse nyene ibijanye n'ivyo wambariye. Iby'amahera navyo yavutse. Ibyo kutarya navyo yavutse. Usaba kumubwira ngo ni mazina none umutuka umufokera. Ati byo kumva tacho tumaho mukatiti kaja mu wonje. Achaja mu gikona rakaragatanya nanje ndi mu gitara ndiko ndahutura iti. Acharoga byose araheza ahengere biramunaniye ariko arahema yasa. Singutorinja. Rero ngiye ngo tori wanje ngo nitashaka kuzija ukusuke mu yararo cyo kumena yararo. Ndetse mvuga ati basho umuntu rero anahamagara polisi baze kumufata ari kwanje bashitse. Rero jewe ndagenda kwibarabara ndashaka naje n'ubwo umuryango tinkabona umuntu ndikiruka. Ariko ntabona wonye ndaza ndafata bya bindi byose yoza ndabihanagwa ndabishyira mu kabati ndabona navuze. Ndafata rero ndahanagura ndaja ngaho bukeye acaragenda iwabo kwa nyina. Kwa nyina nimba arabiganira byose
cyangwa ati none ko atavuze ibintu ibyo mufitiye nuko atega ibyo ni ibintu bisanzwe yavuze. Niho rero yaciye aza aravuga ngo mbese ndashaka kunca umusazi. Ndashaka kunca umusazi mu mutwe. Ndashaka sare. Ndavuga ati none byo ubwira ko ndi majinuni sindumu. Nende ndashaka sare. Ngo hasi ngo none ngurashaka gutaha mu Burundi cyangwa ushaka akazi. Jana byo gukora akazi. Ngo wifi ndaguha. Ngutsu ndaguha. Amavuta ndaguha. Ngo nyagira ko navuze ngo uri majinuni niketego. Ngo basi rero ngo nimba ushaka akazi ngo bandanya akazi. Avuga gatego tije na gato tumugambi duze kumura ko den uturana ushaka ko na gukorera akazi nembwira ku neza. Hama kazi kawe ndakabandanya. Ndavuga ngo wala ngo sinzosubira. Yego. Acha kumwambata none ujya mu muzikuti. Ndavuga ati mwana avugira abakozi bari ngaho muri Saudiya anuka muri ambasade ya Saudiya na ambasade ya muri Amerika. Wow. Jonye achaja ngaho chatangura aravuga ati none ushaka ko ndokongeza imyaka ingahe ukazi Jesse kaisikeshi fise ngo ushaka uzomara imyaka ngo 40 wasa ndavuga ati nta imyaka ine jewe nta kibazo. Turabona umwaka wa mbere w'ubwiruhere cyasigaye imyaka 3. Muga sarayitubuza icyo cyakubitana. Ngo jewe nta kibazo sasa namubwira ati kwinga ntabwo ikora ibyo nabyo navuga gusa namwemereye byose. Asharagenda mwaraje hari undaje hariya. Ujya rero asha cyangwa kuzandanira bunogera rero. Yego. Antanira biza ngo mugi ikintu cyose uzobona ngaho turajya ngo jya namugode ndamubwira nta gikintu cyo muri fiko. Ngo uramenya yuko jewe ninjya ngo njya umari. Usinjya ngo guteka mu gikoni usinda kugira ngo guteka ibidukwiye. Ati basi nangora. Tuwaja ngaho tugiye ngaho ubu rero mukumpamagara avuga pole asha umwana avuga ati epfo nuko ndabandiko nditaba cyane avuga nk'imvura y'intansura. Yego kuko nicyo kintu cya mbere namubariye kabisa no kugutuka gusatagurika. Bo bandanya naza kuvuga mu nyuma. Avuga nk'imvura y'intansura uronda mu kadi yo tuzumpamagara bukebu. Wewe araza pole akambwira. Akampamagara kuri telefone ngo ngwa hano nkagenda akambwira ko iki. Akamegere kubikora akashingira hariya akeneye ikintu aranyegera neza akambwira. Hama nkamubahiriza nakayubahiriza. Rero umugore muzima kandi udura umunsi turobeni kaje z'ukwa 4. Rovende kwari kwa 2. Yego. Niho yambwira ati rero je urabona amafaranga yawe yambere ko menshi ushaka ndaguhugikira amahera yawe y'amezi 3 ngo ningushaka kuyashira mu mufuko ngaha ngo canke ndayarungike. Ndambwira ati oya ntanga umutima ati oya nta mwana bita mu nzu wawe. Kiragenda kwa nyina. Achagasanga najyanye.
ibyo byabaye ejo kuwa gatatu asharagenda ku kazi avuye asavuga ngo mahera ngo nzarurika ngo ejo rero uno munsi asharaga asavuga je ukwezi kwanje guhera itariki imwe jewe yahora ashaka kumpemba itariki 3 zine zitanu ahubwo navuze ati imana mw'ijuru yamufashe imana mw'ijuru dusenga sibarara amazina isamurera yaguhemvye rero amahera yayampaye amezi 3 amezi 3 ntarakwira nagiye mvuga ati ashobora ati imana mw'ijuru kweri irakora ndavuga ati na madamu shukurani twakoze ngwe acharambaga ngo none ngo mbega jefe ntenya kubivuga ngo uravuze amasiripi mafi tujye nabyo visi isiruwari mafi ngo shoya nabwo tujye nabyo visi asavuga ngo bayibuka amba kuwa gatandatu azobigana kubera ryari ijoro icyo rero ndagishima ku ntambwe tugezeho kandi nawe ndagushimira imana iguhezagire cyane ku kintu wakoze kuko ibintu yakunda kumvira iryo jambo ni ukuri ko imana agenda umugore byari bitumye byose akambwira ko ndi umusazi byarambabaye kandi wabimbiye nyene umeze uvuga ati je ndarambiwe ababigira nabo kuntu arampamagara nabi agasadagurika akantu agahagara hariya ngo ingo ihavuga none yo mu bamucometse kura mu kanwa beze gute amushikira mu kuvuga aha rero byose yarabihebye bacagenda kwa mukuru wiwe ari umukozi w'umurundi aca muha telefoni wiwe ngo nambarire ndamubwiye icyifuzo mfise ndabwira ati jewe mubarire ko nashaka agarambwira ko ndi umusatsi ntabwo ambwira pole imyaka 4 genda yemeza uyikura ngaha mu nzu wiwe kuko nawe nyene nta bintu byo kudakwanyagiriza akazi ndagakora nk'umugore mu rugo no mu nzu wanje nagakora burya nzi ko inzu nanjye ari iwanje niko ndamukorera akazi kandi kuri kuri pe je mbyuka saa 10:20 mu masezerano we twari dufitaniye ko nari kubyuka ngo sizere n'inusu iyo sizere n'inusu nawe abagiye ku kazi ndabyuka nkabokereza imikate byose nkabikora wenda ndakubyuka saa 10:20 byakazi bari agahejeje agacambwira ibyo bakeneye bakugenda bariye nkabitunganya basi gatenigira ngana none undi y'abantu n'ubundi simba niryamira kweri gushika nandi masaha mbo urakoze ndagushimiye urakoze kandi gushima nawe Mugisha amina hari ikintu ngomba kuvuga ngaha rero kwanza ndashaka mbanze nibutse kwanza ukuntu byagenze wewe warantumye cyenda mwandikira ndatangira kumwirondoro nkoresha n'uburyo nabimubwiye ndavuga ko amazina yawe sinda kuyavuga hanyuma wavuze ko utabishaka hanyuma ndamubwira yuko uwo mukozi wiwe uko mfise ubutumwa bw'uwo mukozi wiwe ndamubwira ibijanye n'ukuntu avuga n'ijwi ribi ryo kukumena amatwi kugutuka ibitutsi bibi nyene atari vyiza hanyuma ndavuga ko ivyo atari vyiza ndamubwira ikintu gikenewe n'ibintu kubabaza byo gutuka bijya bitutsi hanyuma ndabwira ko mu mico yacu kandi ivyo bitemewe nuko mperahize ndamusaba yuko iyo bihagarika
ndamwibwira n'ibindi bikurikira. Hanyuma mu nyuma wewe yarasomye message arayisoma ntiyanyishuye. Hanyuma ndamubwira yuko umukozi wo mu nzu mu nyuma ndamugira inama, ndabwira ati umukozi wo mu nzu si igikoko n'umuntu nk'abandi, ati iyo umufashe neza aba mwiza mugabo niyo umufashe nabi aba nabi. Ati rero umukozi wawe ashaka ihumure kugira ngo akore akazi yishimye. Umukozi wawe arakunda ibyo umukorera kandi yiteguye kugukorera, mugabo ibyo umukorera biramubangamira bigatuma ayumva n'akazi yo gahagarika. Ati kandi uko amategeko avuga uku nimba ubona bidashoboka utamushaka aho kumutuka umubuza amahoro, wewe ko ashaka akazi muguka abantu mushaka wewe musubize kuri ofisi wamukuye. Namuhitishije mu ivyo, wewe hari utavuze waramburije amahoro mu kanya gatoya amaze gusoma message ngo ndamusaba ikigongwe uravyibuka, ngo musabira ikigongwe ngo ntanjane, ngo musabira ngo ntanjane uravyibuka. Ndavyibuka nyene. Mbarira ukuntu waza urambarira ndabikwibutse n'inyinshi nakwishuye yivugire wenyene. Ndabizi nakubwira ati ndandiye mubwira ko bari kwezi ndosubira. Nakwishuye ngo iki? Bambwiye ngo ntibishobo byo kusana ibyo nokora. Navuze ati wewe uri kijuju. Ati icyo nicyo kintu kishe mwebwe abakozi. Je ndazi kuvyo namwandikiye n'inyishu yanyishuye kuko yari yamaze kunyishura inyishu. Nza kuvuga ngaha nabona yuko inyishu ikibazo canje canyoye, ariko wewe kugira ubwoba ari intsinzi kuri we. Burya rero mwebwe ikintu kibica n'ubwoba. Ngomba nabwira abantu badukurikiye bose, wewe iza kugira ubwoba yari no gushaka gutahana canke ubumbere abagutuka birenze uko yagutuka ndakubwiza ukuri. Urazi impamvu yaranyishuye wenda kubwiye ati nakore kurugende n'ubu nturenge ikibuga c'indege ucusubira ku kazi kandi ntaza kumenya naho uri. Sivyo nakubwiye? None ubona bitashiye bihera ubu ntubayeho neza. Basha ubunya randana ibintu twari twukudutunogera ukubwizo twutumizige nyene akavuga ati we ni wirire ni wuba. Zamureka kugira ubwoba rero ubwoba burica. Wewe waragize ubwoba ngo banda gushwana nawe urafise ubwoba wewe kabisa ibyo bintu nta uzobibana wihenze ngaha zo kugenderako. Yaranyandikiye message ambwira ngo muraho bwana Daniel, ati umukozi wacu n'ukuri tumufata neza, hanyuma ntakora akazi gakomeye karengeye inguvu ziwe, ati kandi turamuha ihumure ryiza mu mutima. Ndikoreza mu kirundi mugo sivyo yanyandikiye, harimo no kuba tumuha internet ya gusa gukoresha telefone uko bishatse. Hanyuma ngo twaramuhaye ngo mbere ngo arakora n'ibyo akeneye ku giti ciwe. Hanyuma kandi yese ukora yuko nyine ubikora uko bishaka. Aravuga kandi ko baguhemba neza umushahara, avuga kandi ko batigeze bagutuka amajambo canke kugukubita. Ntibigeze bakubita mbega? Ya nanje nibaza ko ivyo tuzimwandikiye arambwira ngo ntibigeze tumukubita ntitwigeze mugabo ibi biri mu mategeko namuhaye. Ndamwereka ati kirazira gukubita umukozi, kirazira kumutuka, kirazira kumwima umushahara, kirazira kumwiminja, agwaye umujana kwa muganga. Ndamwereka amategeko. Urumva nikira kizanye mu rero ati kirazira ngo ntitumukubita kandi ngo turi umuryango w'aba-Islamu kandi turazi uburenganzira bwa muntu. Message nashenda yiguha ndayikubwira uko ntuyambwiye mu nyuma nsubira umbwiye ukuntu yatangiye gupfukamanga rero mu kuguhamagara nashengenda ndamushimira ndamubwira ko akoze cyane ku kiganiro twagiranye. Ndamubwira ati impamvu nakwandikiye ntabwo ari kugutera ubwoba nta nubwo ari kukwinjirira mu kazi kawe, ariko nkwibutsa ko ari amategeko agenda abakozi n'akazi ubwirizwa kubahiriza kugira ngo ugukorera nawe yumve ko akorera umuntu kandi akubonye ntacike ivutu. Ati uyu rero uwo munsi n'umukozi wawe yambwiye ko wahindutse
ubu uri kumufata neza cyane, ibintu byose byagenze neza, ntabwo uri kuravuga cyane, arabishima. Ibi bije byiyongera ko umuhemba neza, ukamuha ibyajya kandi uramukunda, umugurira impuzu, umuhemba ku gihe. Sinabwiye ko utaramuhemba, ko ataraguhemba. Ati muri make uri umuntu mwiza cyane gose, ati azoguma gukorera. Ya naka message ndakamuhaye, nagiye mbona ko mamashi, urumva ngira aho ntari ngira ciye aza yaryohewe cyane. Mwangi acamwe mwamwe mwacharagenda yari yapande zose arakomunika iyo message zose burya wadafatiye kumizira ko zijya message umuha zose acagenda hariya mu bagirani bose akabereka ati ehera nuko rero yarahindutse brema washuhunye reka nubwo asanga yicaye indyamye avuga ati ahubwo rero wewe rero reka rero mce mvuge ikintu kimwe, nta n'ibintu byinshi bijya nkeneye. Impamvu bino ndabikora, ndibutsa abantu baduhurikiye, ni kugira ngo tumotive abandi bantu bari muri Arabia baba bari mu buzima nk'ubu. Ngomba mbwira abantu muhurikiye, unimba uzi ko uri mu kazi ufise ubwoba, ntuzigere uhaba neza, uzokwama bakugendera ko gushika igihe uzohava. Jewe Daniel niyo no kuvugira ufise ubwoba nama nabivuze ntacyo bivamwo, kuko hariho abantu batumva jewe batabona mugabo bumva wewe. Rero we nk'ubu we narakuvugiye, barakira ikirego canje kandi barananyishura, ndabona ko bavyumvise, ariko wucagira ubwoba. Iyo nza gukora bijye barumbwiye no kuri uwo mudendezo urimo ntawo burimo. hatari wa muntu wekwere oya ahubwo rero ege uramenya abantu b'abahungu n'abana b'abagore none batako tumeze kumwe none kandi bizo umutima woroshe ni kubarindisha musho ubwenge, kuko nimutarinda sindiko ndakubesha je ndamaze kubona abagore ngaho muri Saudi barinda kunsumba. Hariho umugore yururutse yatorose aciye muri etage, yuruka mu idirisha, urumva akoroka kuri etage ya kabiri, ndavuga ati uri musazi, arapfundikanye amashuka y'igitanda, apfundika ku gitanda, arakoroka biramunanira gutka, arakorokera gwa hasi, aravunika ukuguru, mugabo arandara, araca muri porotayi, polisi iramufata iramutwara. Nahantu bari baramwugaranye atari kuntu asohoka ntivyari gukunda. Nyabintu na Jesse nari kubishobora. Yese yakora gikomando. Na Jesse nari kubishobora ku bisanzwe. Kiretse niko ndacabere. Shorumbo dari ngorane kweri. Gusa rero unye nuko bamenyere bajya abantu baba Bangladesh kana bavuga bakavugiririza nibo yamenyere. Rero njambye ati je mukozi ari ngaho tumaranye imyaka 8. Imyaka 8 tumaranye ngaha anye ati yagiye yashaje. Sinana dushaka zena nashaje nakibita nshaka kondera abana banje. Ngorane biso umugabo ngo ndoza ndamwohereza amahera ngo abagaburira ngo baheze ibyo bifuza. Ndongati none byo ni byo byo kujya gusa ndakereye nanje kugumana n'umugabo wawe. Ngo yareka ngo none ko je ntamufise ngo simbaye. Atete ngo yambwira uruko ujya kuburopa yavuga ati none umuntu ngira ngo ngira yasatse. Oye yamaze kuba kuhajya byamaze kunywana reka. Rero ndavuga ati ntacyo yafatira ku yo myaka 4, ndavuga ati jewe byo nibisanzwe cyane, navuga ati rega ngo imyaka 2 nguheze ngo rega ndoce ndafunge. Ngeze kunyongeraho ni lazima. Azokongera uzokora igihombe nangahe? Ugakora amajana 9 8. Jana muna. Azaje igihombe. Ndavuga ati sawa rero ati jewe abana bande barakwishimira ati none hari umwana wanje waragutuka. Iwewe ni uri mubi wewe. Ngoya na jisungoya ngona koizi mama koizi baby koizi na koizi sawa. Nuko rero reka tuce twigarukiriza ngaho ikiganiro. Ishimwe n'ijyawe we
wubahutse nawe gushima ibi bizogira akamaro rwose ku bantu bakora iki kiganiro ndazi ntihabura ikintu gihinduka Yego murakoze cyane. mu kurangiza nibutse badukurikiye ko ubwoba bwica muri Saudiya nimba uri umurundi kazi ugomba kujayo ukaba wumva mu mutima ko ufite ubwoba udashobora kwiyaranja ngo wumve ibyo bakubwiye titimba nukuri uragomba wigumire mu Burundi nukuri urashaka wigumire mu Burundi sindi ko nakubesha uzi kutinya uragomba wigumire mu Burundi Eraganye boda neza gutinya. tugira umuco umuntu kuba utari mu gihugu cy'iwacu ubu mu gihugu cy'iwacu utegereza kumwubaha kuvuga kugira ngo ndonke inzira amateka y'iwanyu urandishatse ujya ntibonanira ndakuvugiye wowe ikintu cy'ukora ucufatamo uwo mwanya ugahindura uko wari umeze nk'ubu hari uwundi muntu tuzakorana ikiganiro mu kanya bari ko baragaburira indyo basigaje bamugaburira nabi namubwiye ati bikora uku ubu rero nkeza kuvugira ko twishyuranye na nyokobuja wowe cuhindura babiguhaye ntubige babiguhaye igira ukuntu yarabikoze kandi biko biragenda neza kubera iki urumva oya brema jewe ngaha anyavuga ati urakora umureti wa gatatu uje imikate nibura muri firigo amata nabura muri firigo amakora nabura muri firigo none ushaka ngire nakanambwiye ko atakibazo cy'injye ufise vraiment n'amafaranga sinigeze ndabivuga no kuri kuko wavuga ati yamantu mpimba amezi abiri yamperaniye nta kibazo kandi amafaranga yaheranye burya naho nyene turashaka kuyamusaba rero abantu mufise ubwoba mu businde ubwoba buriyica wewe icyagutunze no kwara utimbye ukabimbarira nta muntu numwe arigera aza avuga ibintu bibi ngo ndavyandike umukoresha wiwe bibure kumugisha icyo bimuhinduye ndabwije ko gusa mucyo muzabwa ni kurinda mutsinde ubwoba nta kindi Ego muwagize neza kandi yasha nukuri ubahwe kari kandi ubashona kare ubashwe n'Imana wahishwa n'abana bari ngaho muri Saudiya ndetse n'abantu bose rero ashwedagizwe cyane urumva rero basha n'amateka akomeye wandika ku bana b'abarundi ibi n'Imana bidushoboza tuzokwama tubikora urakoze rero ugira umunsi mwiza yewe twiteze bajya muri ma office y'iwacu ngo uwo tuvugira ahubwo bosanga bamaze uburyo gutana muri sipara no kuca baraguhekeje bajya nta migisha bashaka ntubona no ko genda bafasha mu musabire imigisha ku Mana bajya nta migisha bashaka nibagwemera mivumo nabo barayemeye niba bashaka imigisha niba bafasha nkuko nagenda bafasha nibisanzwe ubu kubavugira hanyuma mukavuga ati nukuri muhezagirwe bovyo bananira mugabo kubera ko bakunda amahera nta kindi batabyemera bashaka batekereza ajyama miliyoni y'amezi 3 bashavuga ati agaruka atagaruka biramuca yego usanga afite uwundi mugenzi wanje bashaka muyanira amahera y'ukwezi kwa mbere mugabo wongera acarindiriye acafite icyizere ko bazoyamu oya nta mpamvu yo kurindira urampambe ndamuhaye message mbe ndabahaye message hakiri kare ndabibutse ati yaje itarikiye mwamuhemvye kuno umva wamwemeje ngo barayamuhaye nabo na brodo bigeze bamuha uko nyene ubaba ngo twara yaguhaye none ko mutambaye brodo basi aho biragoye izo nimborano zirezire kandi nta mwanya no bironkera usibye nyine ko nogerageza kwibabwira bagaca nabo babona yuko bikenewe hanyuma bagaca bikosora canke bakabona ko bigiye guhindura isura bagaca bayamuha kuko bazibo ko bayamwivye mugo bigeze mu byo kuburana Jesse no bija mu kubera urumva ko ntabanda bizi basaba amabode ko amwereka kweri na brodo yo mu kwa kabiri niyo mu kwa gatatu iyo mu kwa mbere na iri kirabura ahandi nabo akamubwira ngo amahera ngo yaborokewe mu ikarite none namubwira ati none iyo ni manka yabusimanka yiwawe wowe uramuzana tuzoganire mfise akanya hanza nta kanya ndonka ni ukunyene umuzanye nzogerageza ndabukuru bufasha Ongea guhamagara kuri telefone binaniranye ko ngira inyishu ya mbere yindira itariki imwe Bamuhemvye amezi 2 nyene ku kwa mbere no ku kwa kane
gabe abatamwato cyakuronde murakoze rero nimba atacu mwongera ko ndabashimiye nawe urakoze cyane sawa ego inshuti zanjye rero namwe ndabashimiye cyane ko mwashoboye kubana nanje ntavyo mvuga ntavuze turi kumwe mu kiganiro n'uyu mushiki wacu ariko mba ndangize mvuga ngo nimba ubona bitagenda neza aho hantu uri bige ko hanyuma utegure message nziza tuyibahe tubabwire ati ibi nibi bikora ukunuku ivyo utishimiye uze umbwire ndabikuvugire mugabo nawe wemere ko ivyo nzakubwira uza gukora ubikora kuko murumva ko nkubona mubwiye ati wewe nkiheza kwandika message akubwiye ngo ita mujununa kuri umusazi nawe ubwira ati ita mujununi kamani ati nawe uri umusazi ti ana mama jununi ukubwiye ati je sindi umusazi niyo utabizi ahubwo ngo uri umusazi uvuga ati oya je sindi umusazi ugahindura isura akavuga ati none wa muntu namambwira ko ari umusazi agatekereza kumbe ni kubera ko ba bantu bamuvugiye kunuko acavuga ati hari ikintu cyahindutse acagenda mu nama n'abantu tijenda kunuko nabona abantu kugutuka gusa arabireka hamwe mukabana atagutuka kandi mukabana neza mugagututsa akabona yuba ngo acakuma gutuka so rero nizere yuko hano mutabuze icyo muhigiye hano sinaje gusa kugira ngo ndabafashe ndabatabarize oya naje no kugira ngo mwebwe muze murazaniza intahe uwundi bitarashikira vyumve uwo vyashikiye vyumve mwige kuko nabantu benshi ngaha amaze kuza bambwira ngo je ngahi wawe nahigiye iki nico cyonyine kizobafasha ndabashimiye rero